nkuru nyene iraguruka narayibonye kwe bavuga yuko ntakiriho ko napfuye sinzi ko no munsi wicaye n'umuzimu wanje urinzi ubona abantu babika umuntu akiri muzima ubwo bijya byampaye ingufu kwere ko byanyeretse ko ibyo tuvuga kuri bo cyangwa ibyo tubwira isi bigeze ahantu bibangamira abo tubwira nta kintu na kimwe cyari cyumbuza kuvuga ukuri ndakuzi nta kihari kwibaza yuko gutera ubwoba mu muntu wo mwica cyangwa bagatanga kubika umuntu ngo yapfuye ngo yatinye ko azopfa cyo ntacyo byomwira bo batagira isoni zo kwica no kwica abantu cyangwa no gukora amabwa nkajya bariko barakora ngaho nije nugira isoni zo kuvuga ukuri kuko nabone bazoheza kwica abandi mu nyuma nabo bapfa ntibamwe barabanga mu mitwe ntitubazi ko bagwaye benshi cyane abo ntibazopfa tuba tubibona muri commentaire ngo wari kwiye kwivanga mu bya politike ngo wari kwiye kuvuga ngo bijanye n'ijambo ry'Imana gusa agera amaborongo y'ububabare bikinyoma babesha imyaka myinshi isambuwe mu munsi umwe canke mu mwaka umwe kandi ni intango hari ibindi biriko birategurwa bizokorwa mu kwezi kwa gatandatu bariko baratwumviriza hari iyindi bombe izobakorokerako noneho ntacoza uronka bavuga ahubwo bazogenda munsi y'igitanda binyegeze baho amatelefoni bazoyazimya aya makamera yanyu n'aya mateleviziyo yanyu ntibazoza kuvugira wendindira gatero zorara ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye vyaramubitse bivuga ko Mbayahaga yoba yahejeje kugandagurwa bavuze ko abo yahanuriye ari bo batumye agandagurwa abo yahanuriye ko bazotsinda urugamba bakishora kuri Songoye bose bagahererayo uwarokotse umwe yari we yatashe yigamba yidoga ko agiye kugandagurira Mbayahaga izo ni inkuru zari zakwiragiye zikwiragira mu bimenyesha amakuru bitandukanye ariko Mbayahaga naho yasimvye urwo rupfu uyo mugabo w'umusoda arahari yigamba ko agomba kugandagura Isidore Mbayahaga rero muramwumvirije ngafise ibombe ikomeye cane arafise ikibombe ngagiye gukorora ico gibombe ngazogitera mu Rwanda nkuko mwaciye mu vyumviriza mu ntango z'aya makuru ibintu biriko biraba kwa Isidore Mbayahaga nakaga gakomeye cyane nkuko nawe mu vyumvirije aciye avyivugira ko agiye kuzokorora ibombe ikomeye kandi abanyarwanda nibo avuga nyine ngo nta numwe azosubira kuvuga ngabamenyesha amakuru bo mu Rwanda amakamera bazoya zimya amateleviziyo bazoya zimya baje kwinyegeza munsi y'ibitanda mu gihe uyu mugabo Isidore Mbayahaga yoramuka akoroye iyo bombe yiwe ariko arashikiriza ingorane zikomeye cyane kuri uyu mugabo yatanguye ari umuvugabutumwa asanzwe avuga iby'ijambo ry'Imana akaba kuri kino gihe yarashitse muri politiki mu Burundi ho baravuga ko ari influencer mwiza cyane w'umwaka mu gihugu c'u Burundi ko ngo arimo influencer benshi cyane ngaha muri kino gihugu arashigwa canke arabanomine mu bashobora gutorwamwo influencer mwiza cyane muri uyu mwaka Isidore Mbayahaga kuri kino gihe ngo ni umuvugizi wa Varisito Ndayishimiye mu bijanye na politike ku mbuga ngurukana bumenyi imbuga hwaniro aho rero usanga Isidore Mbayahaga ari we ariko aravuga ivya politike ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe abategetsi bakomakomeye cyane bo baba bavyihojeje batariko barabivuga umuvugizi wa Varisito Ndayishimiye Aline Gatoni nawe ntavyo yigera atangaza ku bijanye n'ivyo ariko mu gihe usanga Isidore Mbayahaga ari we yagiye kubitangaza usa nkaho umengo ariko aravugira leta y'u Burundi ibintu ntibiza koroha na gatoya muri kino gihe ingorane zikomeye cyane ibiriko biragenda bishika ngaha mu gihugu cacu aho rero ivy'ingwano zibera mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Isidore Mbayahaga abifata nkaho ari ngabo nyamurenge bavugwa ko bicwa ngari ububeshi ari ukubesha ari ibinyoma vyahimbwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda mu buraruko
Isidore Mbayahaga akaba ariyo majambo akunze gushikiriza ariko benshi bakaba baramuteye ivyatsi. Natwe ku makuru twagiye dutambutsa avuga kuri Isidore Mbayahaga, ububeshi bwiwe ntitwahemye kubushira ahabona ko ariko arabesha, avuga ibintu atahagazeko, kuko hari benshi ivyabona vy'abanyamurenge bidoga bari mu makambi y'impunzi hirya no hino kw'isi, kandi babitewe n'imitwe nka Wazalendo, FDLR, FDNB, igisirikare c'u Burundi, FARDC na Mai Mai n'abandi bafasha leta ya Kongo gutoteza no kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwa mu buseruko bwa leta bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho babandanya babangaza ngo bave mu gihugu, bakabita ko ari Abanyarwanda bivanye n'uko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ruri ngaho, rukoreshwa ngaho mu buseruko bwa Kongo. Ibintu bibandanya gukomera cane, nyamara uyu umugabo Isidore Mbayahaga we aravyirengagiza, ntiyemere ko ari ko abo mu bwoko bw'abanyamurenge bariko baratotezwa, akoranye n'akagwi ka bamwe bamwe mu babihakana ku nyungu canke ku mvo z'inyungu n'amaronko bahabwa n'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bakihakana abo mu bwoko bwabo, kandi biboneka ko bariko baratotezwa. Nyamara nabo bavuga ko babihakana ntibaba muri Kongo, baba mu bihugu vy'amakungu, barahunze igihugu cabo. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tuje ku nkuru ivugwa mu gisata c'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abantu batandatu nibo baraye baguye mu isanganya ry'imodoka ryaraye ribereye muri zone Gashikanwa muri Nyakabiga, aho rero ubu ni mu ntara ya Butanyerera, komine ni Tangara, aho rero ibintu vyayangaye, abantu batandatu bagonzwe n'ikamyo bari bari mu modoka yo mu bwoko bwa Probox, bo bahise bahasiga ubuzima. Biravugwa ko iryo sanganya ryabaye ryoba ryatewe n'umuvuduko munini ikamyo yari ifise, igaca igonga abari muri iyo modoka ntoya yo mu bwoko bwa Probox. Umutekano urabandanya guhungabana cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni mu gihe kandi muri iyi ndwi yaheze hari humvikanye kandi ntago ari muri iyi ndwi iheze, ni muri iyi ndwi turimo, hari humvikanye abandi bantu indwi bapfuye bazize isanganya ry'umuyagankuba. Isanganya riramaze gutwara abantu 13 mu ndwi imwe yonyene, amasanganya atandukanye, rimwe rivuye ku modoka, irindi rivuye ku muyagankuba. Nayo kandi tukiri mu gisata c'umutekano, umuntu umwe yaratowe ikiziga ngaho mu gisagara ca Bujumbura, hafi n'ahazwi nko ku bunywero bwa Heritage Resto Bar, aho rero bavuga ko uyu umuntu yatowe ikiziga atamenyekanye bivanye n'uko ata cyangombwa na kimwe kimuranga yari afise. Biravugwa ko ngo hari kubw'amasoko yacu, biravugwa ko yoba ngo yarakubiswe gushika apfuye, bakavuga ko hari iduka ryoba ryari ryaribwe hafi yaho ni ubunywero bwa Heritage Resto Bar, aho ngo rero bikeka ko yoba ari mu basuma bahivye agafatwa agakubitwa gushika apfuye. Andi masoko yacu aremeza ko ngo uyu muntu yoba yarakubitiwe muri ubwo bunywero bwa Heritage Resto Bar, hama agaca ahasiga ubuzima, ikiziga bakaza kugita ngaho. Igipolisi caciye gitwara ico kiziga mu bitaro kugira ngo hakorwe amatohoza, ariko hari abakozi bamwe bamwe bo muri Heritage Resto Bar batanguye guhagarikwa ku mvo z'amatohoza, kubwo amakuru nyine ariko aragenda avuga ko yoba yarakubitiwe ngaho muri ubwo bunywero.
nayo kandi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye asohotse igihugu aho yashitse mu gihugu ca Colombia mu gisagara ca Bogota aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yitavye inama ihuza ico gihugu hamwe n'ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika aho n'ibindi bihugu vyo muri Amerika y'abaratino ni muri Amerika du Sud aho rero muri kino gihe umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire myiza n'amakungu Edouard Bizimana n'iyindi delegasiyo nini cane bashitse muri ico gihugu barakiranwa iteka aho bakiriwe na vice president w'ico gihugu ca Colombia nyine niwe yaciye aja kubakira ku kibuga c'indege nayo kandi umukuru w'igihugu nyine gushikamanga yakaba akiri muri ico gihugu akaba atari yogaruka canke yohindukira ngaha mu gihugu c'u Burundi tuve kuri iyo nkuru kandi tubabwire ko Agatoni Rwasa n'abamushigikiye muri seneri inyankamugayo babandanya gusaba ubutegetsi bwa CNDD FDD ko bwo reka imigambwe igakora ukuri kwamye kuko abategetsi ba CNDD FDD aribo bakoresha inzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi gufata ingingo zibogamye no gutoteza umugambwe nka CNL inyankamugayo umugambwe wa Agatoni Rwasa mu kumwambura umugambwe no gusambura umugambwe wiwe byagizemwo uruhara n'umugambwe uri ku butegetsi ariwo mugambwe wa CNDD FDD aba muri CNL inyankamugayo igisata ca Agathon Rwasa bakaba basaba ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwohagarika kuza burivanga mu bijanye n'imigambwe kandi bukareka imigambwe yindi nayo igakora ukuri kwamwe aho kugira ngo bayitoteze bayambure uburenganzira bwabo ni mu gihe himirije amatora aza y'umwaka w'ibihumbi 2027 aho hazoba haramutse hatorwa umukuru w'igihugu mu kibanza nyine c'umukuru w'igihugu c'u Burundi aho Varisito Ndayishimiye agiye guheza imyaka indwi azoba ahejeje imyaka indwi nyine atwaye canke aramutswa igihugu c'u Burundi bamwe bati Varisito Ndayishimiye se we azokwemera kuva ku butegetsi canke azokwinaniriza ko akore ibishoboka vyose ni mu gihe hari n'abandi bo muri CNDD FDD nabo bivugwa ko bashaka ico kibanza Varisito Ndayishimiye arimwo muri kino gihe ni mu gihe Varisito Ndayishimiye bivugwa ko yagiye muri ico kibanza kandi biboneka ko atagikwiye atari we yagomba kuramutswa igihugu c'u Burundi bavuga ko rero uwari yatsinze amatora ari Agathon Rwasa ariko mu mugambwe wa CNDD FDD barahinyanyura nk'uko basanzwe babishikiriza bavuze ko bahinyanyuye ibyavuye mu matora baca bashiraho Varisito Ndayishimiye umukandida wabo byaboneka ko yarushijwe amajwi canke yatsinzwe muri aya matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 inshuti bakunzi banywanyi bacu rero amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone ama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nk'uko tubandanya kugenda turayabatohoreza nakagaruka ndabikebanuye kandi ndabakengurukiye cane nagahwane